Ishirahamwe ryose rizotsinda rikaba rizosahirizwa ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 vy'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 60 y'amafaranga y'amarundi. Akaba azotangwa mu buryo bw'ibikoresho no kuriha amafaranga asabwa umugambi uriko urashirwa mu ngiro nk'imishahara, kuriha aho ishirahamwe rikorera riba rikose, kuriha amazi n'umuyagankuba no gushira ku gihe ibikoresho hamwe n'ibindi bijanye. Nta numwe ashobora kwigurira ikibanza muri iri higanwa, ivyo ndabishimitseko atagurishanya. Ukwiyandikisha no guhiganwa biba ku buntu, kandi uwo ari we wese azoba asaba amafaranga abizeza ko muzocagurwa ni uguhuguza, ni umunyakinyoma, umunyamanyama. Murazomudomeko urutoki. Inyunganizi kopa si ingabire, ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'umufatanyabikorwa mpuzamakungu kandi watangujwe kw'izina ry'umwenegihugu wese. Kopa rero ntifasha abikorera ivyabo ataco ifatiyeko, ahubwo ninafasha isahiriza abatanguye gushira mu ngiro imigambi yabo ariko bagifise ico bahajije kugira baduge kuyindi ntambwe. Amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye 1015 niyo yitezwe kwiyandikisha. Ayo mashirahamwe akaba ari ayakorera ku mugaragaro, ni ukuvuga afise za mpapuro ziyaranga canke atarashobora kuronka impapuro ziyaranga kugira akorere neza na neza ku mugaragaro. Muri ayo mashirahamwe 1015 hazoba harimwo ibice 50% vy'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi n'ibice 20% vy'amashirahamwe ahurikiyemwo impunzi. Ayo mashirahamwe rero azohabwa inyigisho zijanye no kwandika ibitabo ndondora migambi yayo hamwe no gutunganya ivyerekeye amashirahamwe mato mato, kandi ivyo bikazokorwa ku buntu. Muri ayo mashirahamwe mpejeje kuvuga hazoca hacagurwamwo amashirahamwe 430 azoba yatsindiye inyunganizi. Muri ayo kandi hakazoba harimwo amashirahamwe agize ibice 50% arongowe n'abakenyezi. Ibisata vyemerewe guhiganwa ni uguhingura umwimbu uva mu burimyi arivyo bita agro industry, mu bisata bito bito nk'ibijanye n'amata, ibiguruka, amafi n'ivyamwa, hamwe n'ibindi bisata bijanye n'ubutare hamwe n'ibikorwa bijanye navyo nka ba mukerarugendo canke ingenzi n'ubuhinga bwa none mu butunzi. Ukwiyandikisha vyuguruwe kuva uno munsi nyene igenekerezo rya 20 mu kakaro, hama ukwiyandikisha kukaba kuzoshika igenekerezo rya 14 myandagaro uyu mwaka nyene. Hari imigwi nyoroshabikorwa mu ntara yategekanijwe ariyo bita antenne hole, kandi hari n'abandi bazofasha mu kwiyandikisha muzoshikirizwa mu ntara zose z'igihugu gushika ukwiyandikisha guhere. Iyo migwi izoba iriko irabafata mu mugongo. Uyu muco wa kabiri rero wihiganwa Kopa Nyunganira uje kubwanyu. Ntimwikure mwihiganwa, ntimwikumire, ntimwibwire ko ishirahamwe ryanyu ari rito ritarakorera ku mugaragaro canke rikiri rishasha cane. Iri higanwa ryugururiwe amashirahamwe akora ku mugaragaro, ni ukuvuga afise impapuro zanditse, n'ayatarashobora gukorera ku mugaragaro tarandika. Ishirahamwe ridafise amahirwe rero ni iritazoba yiyandikishije. Uguhingura rero bisobanura kongera agaciro ku mwimbu mu gihugu imbere yo kuwushorera hanze, kandi mbere ico si icifuzo gusa c'uburongozi mu gihugu, ariko
ni naco gisabwa kugira ubutunzi bw'igihugu buhinduke. Yeshi n'abana bo bamenye inzira y'ubwenge. Nyakubahwa mwaje muserukiye ibiro bijejwe ivyigwa vy'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyakubahwa mwaje muserukiye ubushikiranganji y'ikigega ca leta. Ba nyakubahwa bastanteri b'amakomine agize intara ya Bujumbura, namwebwe mwaje muserukiye abastanteri batashoboye gushika hano, na cane cane mwebwe mwaje muserukiye mustanteri wa komine Mugere mwatwakiriye hano. Nyakubahwa mwaserukiye ibanki y'isi. Nyakubahwa umuhuzabikorwa mu mugambi Prete Nyunganira. Ba nyakubahwa muhagarariye amabanki n'ibindi bigo nsahiriza amashirahamwe. Ba nyakubahwa muhagarariye amashirahamwe y'abikorera ivyabo, yaba ayahurikiyemwo abakenyezi canke impunzi. Mwebwe mwikorera imigambi y'iterambere mu ntara ya Bujumbura, namwe bahinga co kimwe n'abamenyesha makuru, batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Kw'izina ry'umurongozi mukuru w'ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi ADB mu mpfunyapfunyo y'igifaransa, fashe kano karyo kugira ngo ndabashikirize igituma turi i Bujumbura, cane cane muri kino kibanza kuri uyu munsi. Ba nyakubahwa bakenyezi, namwe bashinga ntahe batumire bahire, haciye amezi 4 hari kwigenekerezo rya 16 ntwarante uyu mwaka, aho twugurura icese i Bujumbura ihiganwa ry'imigambi yanditse. Wari umuce wa mbere w'iryo higanwa wuguruwe, nubwo utuguruwe mu zindi ntara zose zigize igihugu cacu. Uwo muce wa mbere wadusigiye icigwa twipfuje kumva no gutahura. Inkuru siyo irindira umunyamigambi, ahubwo inkuru niyo imusanga iyo ari. Aho twashoboye gushika habonetse imigambi myinshi yiyandikishije mwihiganwa. Aho tutashoboye gushika, amashirahamwe kumbure yari akwije ibisabwa ntiyashoboye kwiyandikisha no kwandikisha imigambi yayo mwihiganwa. Ivyo bitavuye kuba badashoboye canke atampano bafise, ariko bivuye kuba bamenye bateba ko nabo umuryango wo guhiganwa ubugururiwe. Nico gituma urugendo rw'umuce wa kabiri w'iryo higanwa ugururiwe kandi ngaha i Bujumbura, intambwe ya 5 y'urwo rugendo ruriko rurabera mu ntara zose 5 zigize igihugu cacu. Uno musi mbere akaba ari uwo musi wa nyuma w'urwo rugendo. Uyu muce rero wa kabiri w'ihiganwa ry'imigambi yanditse ukaba rero wariko wugururirwa mu ntara zose zigize iki gihugu nkuko nabivuze. Nkundira rero mwebwe mwese ndabashikirize ico tuba turiko turaganirako iyo tuvuze ADB, Prete na Copa. Ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi ADB cahawe na leta y'igihugu ihangiro rirashe. Iryo hangiro sirindi ni iri rikurikira: gushigikira abanyamitahe no gushorera hanze, gutunganya neza aho abanyamitahe bakorera, hakaborohereza hamwe no gutanga ubushobozi ku barundi bikorera ivyabo bubafasha kurangura neza imigambi yabo, cane cane abakenyezi n'urwabo. Iryo hangiro rero mpejeje kuvuga ntirishirirwa mu ngiro mu biro canke mu mahuriro y'abanyamitahe bo hanze y'igihugu.
ahubwo kumbure mbere cane rishirirwa mu ngiro mu mahinguriro y'amata Ngozi muri Butanyerera canke mu mahinguriro y'ibinyobwa biva mu vyamwa mu zindi ntara na Bujumbura irimo. Iyo niyo ntumbero y'umugambi Traite Nyunganira ufashwe mu mugongo ni Banki y'Isi biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA ku rugero rw'imiliyoni 100 y'amadolari y'abanyamerika, hama uriko ushirwa mu ngiro n'ikigo kijejwe iterambere ry'Uburundi ADB, hejuru yaco gihagarariwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, ivyo gushika muri Kigarama umwaka w'2028. Muri uwo mugambi Traite Nyunganira, ihiganwa Copa Nyunganira niwo mushinge canke fatiro ngenderwako, aho ufise umuce wategekanirijwe imiliyoni 12 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika, harimwo imiliyoni 9 zigenewe ihiganwa Copa. Ishirahamwe ryose rizotsinda rikaba rizosahirizwa ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 60 z'amafaranga y'amarundi. Akaba azotangwa mu buryo bw'ibikoresho no kuriha amafaranga asabwa umugambi uriko urashirwa mu ngiro nk'imishahara, kuriha aho ishirahamwe rikorera riba rikose, kuriha amazi n'umuyagankuba no gushira ku gihe ibikoresho hamwe n'ibindi bijanye. Izina ry'iryo higanwa rishikiriza ikintu gikuru. Iryo zina ni Nyunganira, bisiguye gusahiriza, gushigikira uwamaze gutangura iyo afise ico akeneye. Copa rero ntifasha abikorera ivyabo ataco ifatiye, ahubwo ninafasha isahiriza abatanguye gushira mu ngiro imigambi yabo ariko bagifise ico bahajije kugira baduge kuyindi ntambwe. Nkundira rero batumire bahire bo mwese mukoraniye ngaha, ndabashikirize ibyavuye mu muce wa mbere w'ihiganwa Copa. Mumfashe kandi dudurire ko kuko umugambi wa leta usuzumirwa mu biharuro ugeze ko usuzumirwa mu by'imfuzo. Umuce wa mbere w'ihiganwa Copa Nyunganira wari ugizwe n'imigambi yanditse ibihumbi 250 nini, bisiguye ko amashirahamwe ibihumbi 250 ari yashoboye kwiyandikisha ariko twita mu Gifaransa inscription. Muri ayo harimwo amashirahamwe 735 yashoboye kwandikisha imigambi yayo mw'ihiganwa, nico twita candidature. Hamaze kuba isuzumwa, amashirahamwe 185 yarashoboye gucagurwa by'ibanze, hama ahabwa inyigisho zerekeye kwandika imigambi yayo muri bya bitabo ndondora imigambi bita plan d'affaires. Inyuma yaho ibitabo ndondora migambi 175 byarahiganye, hama 170 biratsinda biracana. Bisiguye ko imigambi 170 yatsindiye ugusahirizwa kwa Copa Nyunganira. Muri iyo migambi 170 harimwo imigambi 72 ihurikiyemwo abakenyezi, ni ukuvuga amashirahamwe 72 ahurikiyemwo abakenyezi, 98 ahurikiyemwo abashingantahe, amashirahamwe 2 y'impunzi, ni ukuvuga rero urugero rw'ibice 97% imigambi yatsinze ihiganwa ugereranije
niyahiganishije ibitabo ndondora y'imigambi. Muri ayo mashirahamwe 170 yacaguwe ari nayo yatsinze iryo higanwa rya mbere. 78 nayo mu ntara y'Ubujumbura, kuvuga ibice 44 kw'ijana. 31 ni amashirahamwe ya akomoka muri Butanyerera, ukuvuga ibice 18 kw'ijana. Ayo nyene no kuvuga 31 ni mu ntara ya Gitega, ibice 18 kw'ijana nyene. 18 muri yo Iburunga hamwe na 16 mu ntara ya Buhumuza. Ayo niyo amaze gutsinda ihiganwa mu kurindira ko haba isuzumwa rijanye no gukingira ibidukikije hamwe n'ibindi bisabwa kugira ngo ashobore gushikirizwa ugusahirizwa yategekanirijwe. Ariko nkundira mvuge ico ivyo biharuro bitadomako urutoki kandi ihambaye cyane. Hagati y'amashirahamwe 735 yandikishije imigambi yayo n'amashirahamwe 185 yacaguwe by'ibanze, hariho ubudasa bunini. Ubwo budasa buva ku bisabwa mu ihiganwa, ari navyo fatiro mu ihiganwa iryo ari ryo ryose. Burava kandi ku madosiye atari akwije impapuro zose, canke atujujwe neza, canke ukudatahura neza ibisata vyerekewe n'ihiganwa, canke mbere n'ingorane zo kwandikisha imigambi baciye mu nzira y'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ivyo rero si amakosa y'abahiganwa namba, nivyo twebwe tutashoboye gutunganya hakiri kare biciye mu gushikiriza hirya no hino ibikorwa by'ihiganwa kopa, kandi rero nivyo turiko turatorera umuti kuva igenekerezo rya 13 gushika uno musi hejuru. Mbega mwobaza muti umuce wa kabiri wa kopa udutegekanirije iki? Uyu muce wa kabiri w'ihiganwa kopa nyunganira ari ryo higanwa y'ibitabo ndondora migambi by'amashirahamwe mato mato n'ayari ku rugero rugereranye, ridutegekanirije ibi bikurikira. Amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye 1015 niyo yitezwe kwiyandikisha. Ayo mashirahamwe akaba ari ayakorera ku mugaragaro, no kuvuga afise za mpapuro ziyaranga, canke atarashobora kuronka impapuro ziyaranga kugira akorere neza na neza ku mugaragaro. Muri ayo mashirahamwe 1015 hazoba harimwo ibice 50 kw'ijana by'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi, n'ibice 20 kw'ijana by'amashirahamwe ahurikiyemwo impunzi. Ayo mashirahamwe rero azohabwa inyigisho zijanye no kwandika ibitabo ndondora migambi yayo, hamwe no gutunganya ivyerekeye amashirahamwe mato mato, kandi ivyo bikazokorwa ku buntu. Muri ayo mashirahamwe mpejeje kuvuga hazoca hacagurwamwo amashirahamwe 430 azoba yatsindiye inyunganizi. Muri ayo kandi hakazoba harimwo amashirahamwe agize ibice 50 kw'ijana arongowe n'abakenyezi. Ayo mashirahamwe azoba acaguwemwo no kugira ngo yiteranije kuri ya mashirahamwe 170 yatsindira ihiganwa mu muce wa mbere, akwire amashirahamwe 600 ihiganwa kopa nyunganira yiyemeje gushigikira. Muri iryo higanwa rero ibisata vyemerewe guhiganwa ni uguhingura umwimbu uva mu burimyi, arivyo bita agro industry, mu bisata bito bito nk'ibijanye n'amata, ibiguruka, amafi n'ivyamwa, hamwe n'ibindi bisata bijanye n'ubutare hamwe
n'ibikorwa bijanye navyo nka ba mukerarugendo canke ingenzi n'ubuhinga bwa none mu butunzi. Uguhingura rero bisobanura kongera agaciro ku mwimbu mu gihugu imbere yo kuwushorera hanze. Kandi mbere ico si icifuzo gusa c'uburongozi mu gihugu, ariko ni naco gisabwa kugira ubutunzi bw'igihugu buhinduke. Aha rero mu nkundire nerekeze ijambo ry'umwihariko ku bari bahiganywe mu muce wa mbere wa Copa Nyunganira ariko batashoboye gutsinda iryo higanwa muri uwo muce. Mwebwe muri uwo mugwi, eka ntimwigijweyo, eka ntimukumiriwe, ahubwo murindiranywe igishika. Copa yabahaye amahirwe agira kabiri, kandi mugiye guhiganwa muri ayo mahirwe agira kabiri mufise uburambe murushije abantu. Muti mbega ukwiyandikisha bigenda gute? Mbega hasabwa iki? Ukwiyandikisha byose bibera ku rubuga ngurukanabumenyi mu rurimi rw'ikirundi canke rw'igifaransa, muciye ku muryango wewewe akaburungu Copa agakwego karyamitse prete akaburungu bena i. Ukwiyandikisha vyuguruwe kuva uno munsi nyene igenekerezo rya 20 mu kakaro, hama ukwiyandikisha kukaba kuzoshika igenekerezo rya 14 Myandagaro uyu mwaka nyene, igihe c'isaha 5:59 z'ijoro. Nta numwe azoba ari nyamwigendaho. Hari imigwi nyoroshabikorwa mu ntara yategekanijwe ariyo bita antenne hole, kandi hari n'abandi bazofasha mu kwiyandikisha muzoshikirizwa mu ntara zose z'igihugu gushika ukwiyandikisha uhere. Iyo migwi izoba iriko irabafata mu mugongo. Reka nshikirize ibi bikurikira atakurya umunwa, ariko mu cubahiro ntangere canyu kandi ntahengana. Inyunganizi Copa si ingabire, ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'umufatanyabikorwa mpuzamakungu, kandi watangujwe ku izina ry'umwenegihugu wese. Iyo nyunganizi itangwa hisunzwe igitabo ndondoramugambi casuzumwe, cahawe amanota, kandi cashishijwe mu mahayo, ukuvuga mwiganishwa hamwe co kimwe n'ibindi bitabo ndondora migambi. Iyo nyunganizi rero itangwa kandi bivanye n'ibindi bisabwa, kandi hazoba ugusuzuma kwishira mu ngiro y'imigambi izoba yatsindiye iyo nyunganizi. Nta bufasha, nta ntumbero, nta numwe ashobora kwigurira ikibanza muri iri higanwa. Ivyo ndabishimitse ko atagurishanya. Ukwiyandikisha no guhiganwa biba ku buntu, kandi uwo ari we wese azoba asaba amafaranga abizeza ko muzocagurwa ni uguhuguza, ni umunyakinyoma, umunyamanyanga. Murazomudome urutoke. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADE co kimwe ni banki y'isi ntituzihanganira ayo manyanga. Kubitwerekeye tubemereye ko hazoba umuco mu bisabwa mu ihiganwa, umuco mu gushikiriza ibyavuye mu ihiganwa, hamwe no mu kunganisha uko ishirahamwe ry'Ibujumbura n'iryo mu zindi ntara ifatwa, co kimwe no kunganisha ishirahamwe rirongowe n'umushingantahe canke umukenyezi, co kimwe n'ishirahamwe ryegukira umurundi canke impunzi iri ku gataka ku Burundi. Banyakubahwa mwikorera ibyanyu muri Bujumbura, mu muce wa mbere w'ihiganwa mwacaguwe muri amashirahamwe 78. Ego n'urugero rwiza, ariko si urugero rwo hejuru cyane. Iyi ntara igizwe n'ibisata byinshi vy'amahinguriro mato mato
menshi kandi amahinguriro y'ugwaruka cane ahurikiyemwo abakenyezi. Iyi ntara kandi igizwe n'ugwaruka co kimwe n'abakenyezi bafise impamyabushobozi hamwe n'ubwira bwo kwitunganiriza imigambi yabo y'iterambere, mbere bakoresheje uburyo bukeya ariko bakabura kumbure ikibasahiza. Uyu muco wa kabiri rero w'ihiganwa Copa Nyunganira uje kubwanyu. Ntimwikure mwihiganwa, ntimwikumire, ntimwibwire ko ishirahamwe ryanyu ari rito ritarakorera ku mugaragaro canke rikiri rishasha cane. Iri higanwa ryugururiwe amashirahamwe akora ku mugaragaro, ni ukuvuga afise impapuro zanditse, n'ayatarashobora gukorera ku mugaragaro tarandika. Ishirahamwe ridafise amahirwe rero ni iritazoba yiyandikishije. Kuva uno musi gushika kw'igenekerezo rya 14 Myandagaro uno mwaka, dufise kandi mufise imisi 26. Ni umwanya wo kwegeranya ibisabwa, wo gusaba intumbero mu kwiyandikisha hamwe no kwandikisha imigambi yanyu mw'ihiganwa. Mu gukenguruka kandi mu kurangiza, nashaka menyeshe ko ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB gikengurukiye cane ibanki y'isi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kuba yaremeye kuzana uburyo bwayo butuma ihiganwa rishoboka mu Burundi. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu kirakengurukiye kandi leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kukuntu babandanya kuba hafi y'umugambi FET co kimwe n'ihiganwa Copa Nyunganira. Ikigo kirashimiye kandi abarongozi b'intara ya Bujumbura n'amakomine agize iyo ntara kukungene batwakiriye neza hano uno musi. Kirashimiye kandi umugwi utunganya FET co kimwe n'umugwi utunganya ihiganwa Copa Nyunganira mu bikorwa byabo byatumye uru rugendo rwo kumenyekanisha umuco wa kabiri w'ihiganwa Copa Nyunganira rushoboka. Ikigo kirakengurukiye kandi vy'imvamutima abamenyesha makuru ku ruhara rwabo ntangere rutuma inkuru yose yerekeye ihiganwa Copa Nyunganira ishika no ku mitumba hirya no hino. Copa Nyunganira rero izogira ico ishitseko mu gihe amashirahamwe yunganiwe aramye, ubuzi butanzwe buramye kandi amikoro asasagaye mu gihugu. Ni kuri urwo rugero muzodusuzumirako kandi ni kuri urwo rugero twifuza ko muzodusuzumirako. Na Copa Nyunganira hindura ukuri, shira mu ngiro imigambi yanyu y'iterambere. Kuri ayo majambo rero ntangaje icese ko huguruwe mu ntara ya Bujumbura umuce wa kabiri w'ihiganwa Copa Nyunganira y'umugambi FET. Ndabakengurukiye cane ko mwanteze amatwi. Niharambe iterambere, niharambe imigambi y'amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye, niharambe gutanga ubuzi burama, niharambe gushika kw'iterambere rirama. Ndabakengurukiye, murakoze. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'ubwenge.